Yesu nahabwa icyubahiro cyane mwese nongeye kuramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Twatanze intasho zo mu Ruvumera ni mu rugo n'ubunyene turambika kutanga intasho muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Mu Ruvumera bamwe barahazi ariko cyane cyane bamwe bazi mu Ruvumera ku isoko ariko kandi usaruse ari ayi Ruvumera urabye hirya muri quartier ubona imisigiti gusa ariko twegenda twagereye hafi y'imisigiti hafi yaho hagati y'umusigiti na twebwe ni metero 200 ubwameze metero 40 hama harukundi Imana bigenzeje iratwongera parcelle kandi yavuye mu buryo bw'igitangaza tugomba twegereza rero none rero nibyo none rero hama rero tubashimiye kandi kwikaze mwaduhaye mumaze imisi mutwiyegereza tabashimiye cyane. None tumaze mu isi tuvugana ku majambo y'Imana yerekana umugorotsi. Ku munsi wa kandi twavuganye ku mugorotsi ko azomererwa neza. Twasomye muri Yesaya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 ngo mubwire ko umugorotsi azomererwa neza. Hanyuma kandi ngo umunyabyaha azomererwa nabi. Turabonye kandi ko umugorotsi akinzishwa. Twabonye ko Nowa yakinzishijwe kuko yahimbaye Imana mu gihe kibi, mu gihe abantu bose benshi bakoze ibyaha, mugabo we abo mugorotsi ayubaha Imana. Hanyuma Imana murangira ahazohungirisa ubugingo bwiwe abaza ubwato abibariwe n'Imana. Hanyuma rero kandi twabonye neza yuko mu gishanga 18 ngo Nowa we 6:8 mu cyitanguriro Nowa we ngo uhoraho aramushima. Kandi Nowa kw'icenda ngo yagendana n'Imana kandi Nowa yari umugorotsi. Hama twasomye kandi mu gitabo Imana imaze kubona ko Nowa ubwato bwujuje ica mu gitabo umurongo wa mbere mu gitabo cy'itanguriro Imana yaravuze ngo niwinjire mu bwato hamwe nabo mu nzu yawe kuko mu murungamwe gubu ari we wenyene nabonye ugorose imbere yanje. Imana shimwe cyane imuvuga ko ati mu murungamwe gubu ni we wenyene nabonye ugorose imbere yanje. Hanyuma rero atarinzira mu bwato imvura iragwa abantu b'abanyabyaha bose bagira ingorane baratikira ariko Nowa we yigumiraho amahoro. Yesu nashimwe. Kandi hari ikintu Satani atamenye kuko mu gitabo cy'itanguriro mu gice cya 3 ku murongo wa 15 hari icyo Imana yari yaravuze ihahirasha urubanza hagati y'inzoka n'umuntu. Bavuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazovamo uzo kumena umutwe nawe uzomukomereza ku gitsinsiri. Hanyuma rero urumva ko byesezerano Imana yari yatanze yuko mu rwego rw'uwo mugore hazovamwo umukiza. Hanyuma rero abantu Satani bateza ibyaha kugira ngo ivy'Imana yavuze nibize bishike. Ariko ibyo atamenye iyo sezerano yinzanye na Nowa mu bwato. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Nuvuga yuko icyo Imana yavuze byose bizoshika. Nta na kimwe kizovamwo. Naho Satani yozibira akazana amanyanga ameze gute Imana ntiburige nibigenza. Byarabaye neza. Hama twarahoye kandi ingene Imana umugorotsi mumenya ingene yagiye kurondera Loti hari Sodomu na Gomora irungika intumwa zivuye mu ijuru bagenda batumbereye iyo Loti ari. Hanyuma bamubwira ngo va ahantu mu kino gisagara kuko induru zaho zabaye nyinshi kandi uhoraho adutumye kuharandura. Biri mu itanguriro cya 19. Hanyuma rero Bibiliya ivuga ngo agenda kubera abakwe biwe n'abafise bose ariko ngo yaramaze nk'uwizagira ntibavyemeye. Hanyuma mugabo kandi hajya ahantu hari ikintu ntavuzeho nizo gituma rero tugifise umwanya mwiza wo kubaho.
dukwiye kuba dukorera imana. Maze zatumye Nowa zatumye Loti atandukana na Aburahamu, bwari ubutunzi. Hanyuma kandi igihe Imana yabarira Loti kuva aho hantu, inka ntibajanye, ibintu byose afise ntibajanye, ariko agatwe kiwe gusa konyene. Yesu nashimwe, niko kavuye. Niko gituma rero mwisi biraryoshe, kandi jewe ndakunda igihugu cy'u Burundi gose, ndagikunda. Nizo gituma jewe ndagikunda, kuko maze kugenda mu bihugu bikeyi gusa atari byinshi. Mugabo aho nagiye hose indya z'u Burundi ziraryoshe niuraba nigitangaza. Yesu nashimwe cyane. Hama rero nizo gituma rero ndahakunda cyane. Hama rero tugifise umwanya, tugikora akazi, tukigenda aho tugomba hose, tugataha amahoro kuvyo Imana yaduhaye, dukwiye kwama dushira ubwa mbere gukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Kuko Loti hajya usomye neza ngo arazujura, ntiyagomba kuvaho, mugabo ngo bamufata ukuboko ngo bamuterera inyuma y'igisaga, kugira bamuterera. Mugabo kandi nk'umuntu nta nka yarazanye, nta bakozi yarafise, yabwiye ngo genda. Biragoye. Tubandanye dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Turabandanya ijambo kugororoka. Ako nagomba tuvugane kandi iri jambo nyene rigira kabiri, kugororoka, rivuga ngo ugume mu bugororotsi. Yesu nashimwe. Ntihagire ikintu kizogukura mu bugororotsi, kuko biriho. Umuntu akakorera Imana akagororoka, mugabo akaza igeragezwa rikamukura mu bugororotsi. Ndakwifuriza mwene data aho uri hose uzugume mu bugororotsi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cya Yobu cya mbere ku murongo wa mbere. Mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye, w'umuki, w'umugororotsi, yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi. Dusome hariya ku murongo wa 6. Satani ahariza Yobu kubwo kugororoka kwa Yobu. Umunsi urizina abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho, kandi na Satani yazananye nabo. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati mvuye mu gukwiragira mu isi no kwigendagendamo. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusabyi wanje Yobu, yuko twahwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye, w'umuki, w'umugororotsi, anyubaha, agitandukanya n'ikibi. Maze Satani yishura Uhoraho ati mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije, bona inzu yiwe n'ibyo atunze byose, wahedagiye igikorwa cy'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. Ariko fa gutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose, urabe katazokugutako imbona nkubone. Uhoraho yishura Satani ati ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe, ariko we ku mutumba wiwe ntuze umukoreko. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho. Hano tubonye amajambo y'Imana y'uyu musabyi w'Imana yitwa Yobu. Yobu Imana hano umushingiye intahe ingene mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yobu w'umugororotsi, yubaha Imana. Hanyuma rero ikindi gihe ngo abana b'Imana bari baje bashengereye Uhoraho. Satani nawe ngo azanana nabo. Hanyuma Imana ibona Satani, iramubaza ati mbega Satani uvuye he? Arishura ngo mvuye mw'isi kwigendagendamo.
hanyuma Imana irabaza Satani, none we kuvuye mu isi wabonye umusabyi wanje Yobu ingene anyubaha akitandukanya n'ikibi cyose kandi n'umugororotsi. Satani ntabura urwitwazo avuga ngo Yobu ntiyubahira Imana ubusa. Waramuhedagiye, waramuhaye itunga, wamuhaye abana n'ibindi, hanyuma ngo mugabo hamwe tuma ukuboko ukubika ibyo afise ngo yokorogotako. Rero Yobu rero naho usonye muri kino gitabo Yobu yagize amageragezwa menshi irutavanako. Hariho umuntu ageragezwa rimwe hanyuma rero akamara igihe ameze neza, ariko Yobu amageragezwa yarakurikiranye. Inka ziribwa, ingamiya ziribwa, abana barapfa, asigara wenyene. Hariya ku murongo wa 20 tuhasome. Maze Yobu ava hasi itanamura ko mutamana wiwe yimosha inkomborera, yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirigirende nisemagizwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo ahereze amafuti ku Mana. Niyumvira ko ahantu hagumye umuntu, abana bapfuye, umuntu ubutundi bwiwe buheze, hanyuma agahaguruka agashima Imana, ngo Imana nihabwe iki? Icubahiro. Wipimye ko iyo ubuze umunyu umunsi umwe mbega uranezererwa? Iyo kandi Imana hari igihe ifunga akageze kwa kagufuri, umuntu agasonza siko none akabura ikintu, kandi abandi babiri ngo agenda ngo te naho ubone ifu ryazimbye, aho aratembera agasanga ubugari bage babutaye mu igonera rimwe ry'umucafu. Muga Imana ise kwa kagufuri bikaba mwene uko. Hama rero Yobu yagumye mu bugorosi. Ndagomba mvuga rero ko ingene Imana yirata umugorosi, iramuvuga ati, Satani we wabonye umuntu wande Yobu ingene anyubaha yitandukanya n'ikibi. Imana iramwirata umugorosi. Yobu rero naho byagende mwene uko yagumye yubaha Imana. Hariho ijambo twosoma hari aye mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice 10. Igice 10 umurongo wa 38 39. Avuga ngo, ariko umugorosi wanje azobeswaho no kwizera, naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Ariko tweho ntiturabo mu biyonjorora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Yesu nashimwe. Dusubire hariya muri Yobu. Murabona amajambo y'Imana ingene hano kino cete cyandikiwe Abaheburayo iri jambo rivuga, umugorosi wanje azobeswaho niki? No kwizera. Ngo ariko niyo njorora ndazogirana, ndazohimbara iki? Kwiyonjora umuntu so kugenda kwiyonjora kubivamo akabona ko menga n'ubuhombe, kuko kuza mu Mana ni vyiza, mugabo kandi amageragezwa ntabura. Abisirayeli bavuye hariya muri Egiputa bagende babona Imana imbere yabo, babona inkingi y'igicu. Hanyuma Imana mu kubigisha ko ari Imana y'ububasha
ibatumbereza ku kiyaga, atagira amato, atanzira iriho, kandi abansi b'Abisirayeli bari inyuma yabo babakurikiye ngo babagire nabi, babagarure kandi babice. Ariko kuko Imana itabura inzira, Imana arakanda ifyonda, yabareye Mose ngo mbega ufise iki? Ati inkoni. Ati gato yaramotereze gato, ati inzira isiraboneka. Nitwaguma mu bugorotsi, ivyo Satani atambika imbere yacu izobisambura, kandi hari ibyo yamaze gusambura. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe ishubahiro. Hari ivy'Imana isambura, kuko umugorotsi Imana iramukunda, nahageragezwa mugamageragezwa arayavamwo. Yesu nahabwe ishubahiro cyane. Hama rero barazabuka bose bamaze kuza ku kiyaga, Miriyamu ashyira ku indirimbo aririmba. Mugabo abaciye mu nzira biganye Abisirayeli b'Abanyegiputa ntibarujabutse bahezeyo, amazi yongeye kubatanirako bapfirayo bose. Farawo yarahombye. Hanyuma rero mu nyuma rero murazabuka. Mugabo kandi naho babona Imana, amageragezwa yo ntiyabura kuza, kuko mu bugaragwa baciyemwo habaye ibintu byinshi: kubura amazi, inzara n'ibindi. Mugabo kandi muri ibyo byose nta nakimena n'Imana. Imana yatoboye iriba mu isare, ibuye mu gitandara, baranywa amazi. Yesu nashimwe. Nuko rero iyo umuntu ari kumwe n'Imana, byose biraho nyene mu Mana biriyo. Yesu nashimwe, byose biba biriyo. Hanyuma rero turabandanya mu gitabo cya Yobu, tubona amajambo y'Imana ingene ibintu byose bimaze kumuherako, Yobu hariya ku murongo mu gitabo cya 2 ku murongo w'7 mu gitabo cya Yobu haza ingwara nazo. Dusome. Satani yageza Yobu kuja umutumba wiwe. Nuko Satani acasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashita mu rutwariro. Nuko yabira urujo rwo kwiyagisha, araheza yicara ku gikuburiro c'umunyota. Maze umugore wiwe aramubaza ati, mbega n'ubu uracakomeza kwa kugoroka kwawe? Tuka Imana upfe uveho. Ariko aramwishura ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ipfapfa. Mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana, tukanga kwakira n'ibibi navyo. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoresheje icaha akanywa kiwe. Yesu nashimwe. Twabonye ijambo ry'Imana yuko dukwiye kuguma mu bugorozi, naho ibihe byogora ntibizora kugora, mugabo Imana ntihinduka, Imana izokwamara Imana. Yesu nashimwe cyane. Abigumamwo, aguma mu bugorozi, kandi n'umugore wiwe yarabizi yuko Yobu akora umugorozi, kuko umuntu umubana arakumenya. Siko none abantu babana ntibamenyana. Aramenya ati uyu mugabo ari n'amanyama, akizwa ari mu rusengero. Siko none, kuko mu rusengero umuntu wese arahora. Siko none, nta bibazo biba, nta deba. Ujye rero mu rusengero n'uguhora. Mugabo rero umuntu umubana cyangwa mukorana akazi aramenya yuko uri umugorozi. Hanyuma rero Yobu amaze kugwa, ibintu byose byamaze guhera, tubona ngo atezwa ibihute, hereye mu mutwe gusa ku birenge. Ntiragifise ahantu agenda ku ikuburiro
igikuru cy'umunyota umuntu yari boss umuntu yari atunze umuntu yari afite ibintu byinshi bihinda byamuhezeko ngo afata urujo ino muraza urujo ruva kuki sa ku nkono abana bavuka buhuye ntibazomenya urujo kuko bakura babona amasafuriya siko none ariko urujo ruva ku nkono y'ibumba hanyuma rero ngo ariyaga hanyuma rero umugore araba kandi umuntu agwaye ibihute uriya n'umunuko w'ibihute urabaho ariko naho yaragwaye inyuma ku mubiri umutima wiwe wari ukomeye uzugira umutima ukomeye naho ibihe byohinduka Imana izokurenganya ibihe imbere ubona ibindi bihe byiza Yesu nashimwe cyane hama rero umugore asaraza sinibaza yuko Yobu bikimeze neza ko umugore yamuhamagara mu izina n'abantu barinda ubu rero we igifato cyaragwiriye ni sheri kuko cyaguriye igifaransa cyaragwiriye ariko kera jewe maze kubaka mutamya irasagenda nari kumusororera cyane yasi yapfa nari kumurunda kwa makoti kuko maze kugira ubukwe hanyuma rero umva nari ngiye mu yindi ntambuko none siko umuntu agituka ndabaye mu yindi ntambuko hanyuma rero nkibage utuntu ku meza ngo ndabe yuko nuvuge nampamagara nkaza numva ngo hemwe ndabeka bata nkagikari hemwe niba ega nakuze yaje basuye bampamagara ngo hemwe ngorega mwibagiye ibintu nzanira ngo ntahe ndemzehe amahoro kwera nkwereye kwere abantu banyuba bampamagara ngo hemwe none wewe aguhamagara ikamvuga izina ritariho ngwegiti nguribuka kuzana indagara ngira ngo suko Yesu nashimwe ariko hazigeragezwa mukayobo yari yiyumviye ko bizohereraho nyene kuko abantu ntibanganya kwizera yiyumvira ngo bizohereraho nyene asa sindi ngene yarahagaze aravuga ngo mbega Yobu nubu urashakomeze kwa kugoroka kwawe tuka Imana uveho Yobu abwira madame wiwe nguvuze nk'umwe mu bagore b'ipfapfa mbega twokwakira ibyiza gusa mu biganza by'Imana nitwakire n'ibibi navyo ngo muri byo byose Yobu ntiyacumuye ku Mana ngo ahete amafute ku Imana rero ibintu bikura abantu ubugorotsi birabaho ariko uze ugume neza hagade mu Mana Yesu nashimwe cyane ngo ndagomba ndababwire gatoyi jewe mwumvite ko nitwa barandaze nde inde vena nitwa barandaze nagisu na papa naho yari kuyita gikoko gihimbi kibeba nari kuyitaba kuko nagisu nani na papa siko none kandi izina sibwome bavyumva rero mugabo rero narageragezwe kubera gakiza kweze nakizizwe mu nzu y'abantu batazi Imana n'umwe bose Imana isokoramwo ndi umuntu mutoyi irasokoramwo impagakiza hanyuma rero kuko ntaza ku mupfumu ntari mitabi ntikorera inzoga ngo ndazipime hanyuma rero urumva rero icyo gihe abandi bamaze kugira ubukwe agaca baha amatongo kandi mutama namukunda vrema akabaha amatongo manini jewe aranyima na kamwe mbaye aho ye sinabibwabo n'umugabo aza kurima munsi y'urugo rw'umukazana mwe murabibona akahari bagateranya ibitoki n'ibiharage
Hanyuma rero ati none muzehe ahandi wompa nazi yewe ngo banza ugende ugana imibindi y'inzoga n'ivyeri uvuga ijambo kandi Bibiliya nayo ivuga ngo uwuha mugenzi we ibiboreza azogirana azobona ibara uwuha mugenzi we ibiki ibiboreza. Ndaraba agakiza nakiye ndagereranya no gutanga inzoga kubera itongo kandi itongo ni ikintu gihambaye. Ndaka gutanga inzoga arari inyima nurije sigeragezwa kandi hariho abahanuzi babi bakampanura ngo ariko vena ngukifise inkomezi ngukamwe higiti ngo kubite papa ngo umuhigiti neza umunoze ngubite papa ibyo nibyo ukunda kwe oya ngo canke utamukubise genda muburanye mburanye papa nibikunda sindamuburanya byose reka ngume nisengera Imana. Yesu nashimwe. Imana mwarimye ngo ntizobura ingene bigenza. Yesu nashimwe. Nivyukuri Imana ntibura ingene bigenza. Hanyuma rero nzamura ko ngowe niga kurondera nsandarondera ndisumamwo ndonka amaparasera abiri kandi kubaraba ko kaburimbi nakaye navuga nti nakare hari ku mutumba nikinga ntizoshikayo ale nzanuka ku impande ya kaburimbo. Hama rero bunyuma rero ibi bintu rero nivyoguma mwene uko ndazi ikintu mutama kunda ndangena ngura urufi runini yagitwa kapiteni ndabwira madame ni ucopore ndagenda bara mama na papa uyu munsi ndabasabye ntimuteke ngo bagomba dusangira kandi nafise ijambo ryiza ryo kubashimira ikintu mwangiriye neza ngomba kubashimira cyane ntibateka. Hama rero ngenda ndondera ikoti ipantaro ibintu byose mama no igitenge. Hama mu nyuma rero turafungwa turaheze mugabo zena nafunga nasanga na papa ngaza nafata urufi mperezi wiwe ararukwega wame ubugari bwamaruka nk'imodoka imanuka ibugarama arabu Yesu nashimwe arabu hama rero nzanzana nyampuzu rero ngo ntiwipiwe muzehe ni wambara arambara abona ziramukwiye nayo nagiye ndapima nari kwa papa nagiye mu nzu yiwe ndapima ni impuzu zingene zingana ngura zingana nizo yambaye. Hama rero ngo arabe abona zirakwiye rero ngo vuga rya jambo zenda ndagomba gushimire tinaratohoje ko ndonwa ndumuzanano nsangire ni wambyaye nenda gushimira ko abandi babahaye amatongo je ukanyima none ndagushimiye Imana iguhedagire twatandukanye atansezeye mugabo izo mpuzu irazitwaye yazisigi aho rero mubona rero aho bapa yarampaye irindi zina nuko nari inkuze mba nase kuri karangamuntu none biragoye guhindura izina yasiye abandi yabahaye hakibo habona je bitongo yari impaye saa 11 y'agatondo yavyutse ampamagara ngo ngenze buhoro aha nishwa ngenze buhoro Yesu nashimwe. Hama rero avuga ngo ngenze buhoro sinitabye ngo nabandi ngo ngenze buhoro yazimu kurana ngahano wahe ngo gani wenyene vende barandaze ngo sikwita barandaze ndakwise ngenze buhoro ngo vyuka ndaguhe ewe yarampaye ahantu ngo ahose ngo ni gwawe ngo je kuva mvuka niho nkibona umuntu ashimira uwamwimye acahamagara abandi bana bose ngo uhereye ubu sinari mukuru uhereye uyu vena niwe abaye mukuru adohora bagira inama mu bintu byose mwe mumwana mumeze nk'uyu umuntu ashimira uwamwimye Yesu nashimwe.
rero ivyo byari ibintu bigomba kunkwega ngo binkure mu bugorotsi, ariko ntandasatira ngumamwo. Yesu nashimwe. Uzugume mu bugorotsi, amagaragazwa ntazobura kubuza, mugo ngo amasoko y'umugorotsi ni menshi, mugabo uhoraho agirane ayamukiza yose. Yesu nashimwe. Mabana amagaragazwa n'amagaragazwa, mugabo kandi Yobu haza abagenzi biwe bamuhanura ko yoba yacumuye, ko yoba yagize ingorane, ko yakwiye kwihana. Mugabo Imana ku maheruka, Imana irabihindura. Nagomba ndakubwiye naho uri mu igeragezwa, nimba uri umugorotsi ntibizoguma uko, igeragezwa rizohera, izobihindura. Dusome igitabo cya 42 mu gitabo cya Yobu. Imana irafise ingene bigenza. Igitabo cya Yobu, igitabo cya 42, tuzoba kujya murongo w'indwi. Reka duhere ku murongo wa 10. Yobu agisengera bagenzi biwe, uhoraho amukura kwiki iki uburushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ibyo yari afise ibihekangabo kabiri. Maze abo bavukana bose baraza, bashiki biwe bose n'abari bazinanye nawe bose ubwa mbere basangira nawe mu nzu yiwe, baje kumugarukirako no kumwirura kubw'ibyago byose uhoraho yari yaramuteje. Umuntu wese amuha ihera ryitwa kesita, sinzi ingene igiciro cyaryo kino gihe, n'imbeta y'izahabu, kuko uhoraho nuko uhoraho aha Yobu umugisha mu gihe cy'amaheruka kuruta icambere. Aronka intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'inka zirima 2,000 n'indogoba zibyara 1,000 kandi abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere amwita Yemima, ubuheta amwita Keziya, uwa gatatu amwita Keni Hapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa bande, nuko se abaraga hamwe n'abasaza babo. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Aronka ibyo yarafise ibihekangabo kabiri, nukuvuga yuko yamuhaye n'ibirarane. Yamuhaye n'ibirarane, abyara abakobwa ngo bari abanyakaranga. Yesu nashimwe cyane. Ntageragezwa ridahera, mugabo so bidusaba kuguma mu muki, mu bugororotsi. Abantu bese barabivamwo, ugasanga agenda aravuyemwo, yahora ari umuntu asenga, yari umuntu akorera Imana, yari umuntu akora ibikorwa biri na biriya, ngo kibaye mwene uko ngo Imana ikabyemera ngo ndabivuyemwo. Ho uriyenze, ubivuyemwo. Dusome Yezekiyeli, Yezekiyeli igitabo cya 18. Yezekiyeli igitabo cya 18, uriya murongo wa 24 avuga ngo ariko umugorotsi niyahindukira akava mu bugorotsi bwiwe, agakora ibihugu bitanya, akigana ibizira byose umunyakibi akora,
mbega yobaho mu bikorwa by'ubugorozi byose yakoze nta na kimwe kizokwibukwa ubuhemu bwiwe yagize n'ibyaha byiwe yakoze n'ibyo azopfa azize maze kuva mu bugorozi umuntu agakora ibyaha ngo ibikorwa byose by'ubugorozi yakoze nta na kimwe kizokwibukwa kandi satani ntabura hasi umuntu ashobora kubaka urugo hama ntiyibaruke siko none bikaba mbega birabaho akamara imyaka 5 imyaka 10 ataribaruka abantu benshi rero niho babatakariza bakagenda mu vyumba ngo agiye kurondera abana kandi agiye nsanga mu vyumba ari mvuze ivyumba ntibyorose bamwe bibagwa nabi ivyumba ugasanga rero umuntu arongoye izo cyumba yubatse ahantu ugasanga hari nk'utwumba 5 mu kumurondera uwo fumurondera president w'igihugu ngo ni audience y'umukozi w'Imana murambwira abagabo musunga abagore banyu apana kubaruka muri biriya vyumba wewe akumba kambere akakabiri akagatatu mbe yosanga yisato naho ntimukomora ngo ngiye kurohe ngo nabo bagore rero bari n'ubwenge araponyoka ahengera umugabo yagiye agaponyoka guponyoka murabizi gucimba agasagenda ngo agiye kurondera abasenga ngo aronka abantu wewe akumba kambere akugara akakabira akugara akatata akugara ngo agiye kurondera umukozi w'Imana mbe umukozi w'Imana ni buramatari ni ministre ninde umukozi w'Imana turabakozi b'abantu Yesu nashimwe nta vyumba 8 bibaho undondeye vena sabwe nimba wambaye ibirato utambaye ibirato ni kaze Yesu nashimwe Bwana Yesu asifiwe sana hama rero iryo ngendo rero rikabaho ugasanga abantu baracumuye Jega mvuga ibintu nakoze ku rutoki Jega namaze imyaka 4 akuna kandi narasuma n'umukeke ngasiramo umukeke ngasiramo ndifungura amadara ngo avyuhe hama rero mu nyuma yibaruke myaka 4 haina ine abantu batanga kuntu wewe bashe nta kundi wewe mugabo bazinama abi wanje nabo mu bukwe bazinama bari babona ko ntekereza bakimvira rero yuko ndi ntama bazinama yo kurondera umufumo ku nguvu umufumo yade ku munsi w'Imana yaragonze umusozi nari ngiye gusenga musohoye Bibiliya madame yikoreye intebe 2 koko jewe namaze kwigisha umugore wande wenyene mu rusengero twari 2 sinababariye nkasiga nkavuga ubutumwa nkavuga gose hama mu nyeba nkabona yifata mwene ngo dutaye muhira amaze kungaburira ngo gawampakize ndi kubera uwavuga cyane kandi ndi umwe ndinagomba kubwira abantu ngo bihane Yesu nashimwe mugabo imyaka 4 iheze nzabona umufumo araza yikoreye ivyatsi ku mutwe ngo mwana kandi bana abagabo bararinda twese bakita abana babo ngo mwana nzende umwana w'umufumo vena ngo rindira ngo ndagukorera igitabo ngugira ngo ronka kana mwana nego mutamurakoze ndamanda ngende inyuma y'inzu ndondera inkoni imeze neza inkoni ifimbo ewe naramwirutseko ngende ndakubwe ninde yakubare kuzana ibisamba saka mu rugo rwanze nguze kundondera wewe uravyara ngenda gurimure ntuzoswe kuza guhenda abantu agendera ko mindu mugase sinakubita iyo nkubita ko yari gupfa nakubita hasi ngo ya ndamwirukako Yesu nashimwe nubungira iyo yaraciruka abageze ku mpera y'isi ha mu nyuma rero
maze kwirukana umupfumu. Inyuma yo kwirukana umupfumu nzabona Yesu agendeze neza. Yesu nashimwe. Eka bwana, reka Imana umaze kuyishingira intahe, ba Saduraka na Meshaki yabakuye hariya mwitanura ry'umuriro, niho yabasanze baragendamwo. Kuko naho Nebukadineza ivyo bihinduka, ahindura itangazo ngo umuntu numwe azosubira kuvuga Imana nabi, yaba bagabo Saduraka na Meshaki azohimbagurwa, kandi urwo rwabo ruzosigara amatongo, maze asabaha akazi abashyira hejuru. Niwihangana ukaguma mu Mana, ibyawe ntibizoguma uko biri, bizohinduka. Yesu nashimwe. Hamunyuma rero sigomba kwirata abana, kuko abana ni kimwe, kubaho n'ikindi n'ubuntu bw'Imana. Ariko kugeza uyu munsi mfiza abuzukuru 24 24 ndabado mfize n'abatarasohoka. None ko dukundana, ntagira ubusohoka nzobatumira mu nterere. Ntanimvye rero iyo nemera bya byatsi bya wa mupfumu baza, nari impovye kabisa. Rero ibikura abantu mu bugorosi biriho. Imana idufashe. Jewe kandi Satani ntagira indero, ndiko ndasakara urusengero rw'Iramba, haza umuntu umwe akandi adeka ndi umukirizo, ngo mwari ngo harije murako barira ntimbarira, ngo rero ngo hari isoko ngo yabonetse, isoko yo gushora iki, ngo imitwe y'ubuhanza. None aho uvuye hariya hose urondera ngo ndagufaza iyo soko, wewe iyo soko wewe ko wayibonye genda uyikore, mugabo na wewe uzobika magatwe nutihana. Avyumva? Imana ishimwe. Tugume muki mu bugororotsi. Habaye n'ikindi gihe, hari ibintu byabaye zenda nka kubibamwo, ndavyanka. Munyuma nza ndikatira ubugari ndiryamira. Hageze saa 5:30 y'ijoro, numva ijwi ngo vena vyuka n'ingoga ryo mu mutima, ngo vyuka. Taravyuka baramada tuvyuke, ntuvyura abana basaba botumara sinzi byarivyo. Tugera kunyegera mu myimbati, kandi rero ntukome induru, ntagira abantu boye ngo ntange yo minwi sasa y'ijoro. Nzabona igitero cy'abantu, sindabaharura kuko mbwana nabona ari benshi. Babada ngo haneho kwa vena, ngo naho nyene tani bene bashe. None babantu jewe vena simvise muhira imbugita yitwa ingongo ihwata ibijumbu, nta kintu mfise. None babantu ndabagenda gute? Muga ko Imana yamburiye, ndabirukana mu izina rya Yesu. Tanatangura nakubinduru niruka, tabara kwa mwari muvena. Ndabura uwishura, mugazo ndahindura, Imana imuhaguhindura umukenyuro. Ndi kandi ya migambi twavugana ntege n'umacika. Yomba n'umumarayika sindabizi, ndanumva ngo kwa kundi nyene ngo twatangiye. Barirutse muga bagende bararasa bubu, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Umugosi bwene bagende arazigama. Yesu nashimwe. Kweri umugosi ntuzogende ngo ahantu ngo bararoga ngo se wimuka ngo guse parasera, guma aho nyene ukombate aho nyene usatire, utuvuga mwami Yesu ari n'umuvuba, mwami Yesu ari n'umuvuba, yabaroda arabavuguta are. Yesu nashimwe. Zena bareba abagabo hariya aye, ntindabahaye ibintu bibiri, nimwihane sawa, mutihanye naho mwiruke. Murabona
Yesu nashimwe. Ugume mu bugorosi ntubuvemwo. Abantu barihuta bakarondera imiti. Nabonye ikigabo kimwe imodoka yatobokanye cyagenda cyakigiye cyonyene cunama munsi y'imodoka. Ngiye kuraba ivyari byo. Kumbe dusanga kwambaye iri hirizi. Urugabo ruraho kweri. Ruri mu modoka. Imodoka irapfuye nayo gunamye mu munsi iraba. None isati sisokoka. Ivyari byamabanga Imana bikaza habona. None urugabo ruri yagunamye. Nayo bari muto yunamye. Isati nisokoka. Batabona uruheko. Ariko twebwe Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icubahiro. Twebwe abagororotsi. Yesu nihiridi yacikomeye. Naho yobarinde jewe nababare yuko hada kagabo kabe kabango kazonyica. Karama ngo bakwisa mu minsi 3. Unwe nakwi. Ni udonyisizi ukundasa noya ngo nzokuroga. Ni mugagere amavuga yawe urangura imigambi we nze ntuzonshobora. Zese ndogwa. Yeke yaraze kundoga ngorando. Hama ntamugaza nti rero ntasenze Imana arandimura. Ntanze imbere y'Imana ndasenga amasengesho y'ikibirira. Ndasenga. Ngita saa 9 y'ijoro. Ndabona mu nzozi aje. Mu nzozi. Ndabona araje ati kakagabo kaze kundoga. Ngira mwene uko. Kasabena ngufata ngusukubita. Ndakubita mu nzozi. Ndamumena amaso n'amenyo ndahurungura. Ndamuhamagara Mama Vera nafise umukwe wandishwa Vera. Mama Vera ngirira ubuyi. Ndakubisa umurozi. Bukeye rero ndanumva adakutambira kuvuga ndasohoka buke umwangura turavuga ariruka. Ndasohoka ntori ibimba by'amatafari bihiye. Ndantera inyuma ntimuramuhe. Twahuye rero ukoko kwiye kwavunitse. Nisinakubariye mugabo kutazonshobora. Kumbe rero hari ishira hamwe ry'abarozi barondera Vena. Harimo umuntu w'umusirimu nagira ngo ntiyoroga. Ndabona ndakunsaba imbabazi mwe mugabo Vena. Jewe mbabariye nze ndabivuyemwo mwari kumwe. Ngwe twari kumwe ndabivuyemwo. Kuma mu bugorosi. Yesu nashimwe. Katurarangije. Ninde amazi imisi yumva hari ibintu bimutera kubivamwo. Ukamenga Imana nta makosa ifise. Nimba wohomba, nimba wogwaza, nimba wofakara, Imana nta makosa ifise. Yazigene zo bigenza. Wewe zana ubugingo bwawe mu Mana ugumemwo. Tuno imbere y'Imana dusenge.